Ndahaye muri mwese muri ko muratwumviriza n'abakazi kwa n'amakuru ya mbere yo muri nijoro mushikizwa na Virginie Rupia fatikanije na Nadia Shimirimana mu buhinga bw'ivyuma bikuru yagize abajejwe amabanga y'igihugu bashizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu basabwa gukunda igihugu no kwirinda gusesagura amatungo yacu. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akabishikije kuri wa gatanu mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu yari yabatunganirije. Inama shikiranganji yabaye ku wa gatatu igenekezo rya Ruheshi yari izongera iremeza integuro y'itegeko rishira ku rutonde ubuzi bwa leta no kubaha amanota bikwiranye hamwe n'urwandiko rujanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara mu bisata bigengwa n'amategeko byisangije. Kuri wa gatandatu igenekezo rya 10 niho hatanguza icesekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe abana bakivuka gushika ku bafise imyaka 7. Iryo sekeza rizorangira ku igenekezo rya 2 rizorangira kuri wa 2 igenekezo rya 13 Ruheshi uno mwaka. Ibirori byo gutanguza iryo sekeza bikaba byatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye muri quartier yo mu Kamenge aho bita kuri so quartier mu gisagara ca Bujumbura. Bikuru bigiza n'amakuru nivyo mukanye sase n'inkuru imwe ukwaye. Dase kuifuriza ijo ryiza ndabakaze kandi kurana makuru nkuko mwari muhejeje kuvyumva mu nkuru abajejwe amabanga y'igihugu bashuzeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu basabwa gukunda igihugu no kwirinda gusesagura amatungo yacu. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabishikije kuri wa gatanu mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu yari yabatunganirije. Abasaba kandi kwicisha bugufi babe indongozi z'ukuri kandi zubaha Imana babe hafi abene gihugu babatunganirize mu byo bakeneye. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Yarankunze. Muri izo nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu kubajejwe ibikorwa bitandukanye by'igihugu basizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yibukije izo ndongozi ko kugira igihugu gitera imbere abantu bacu babanza kumenya gukoresha neza umwanya kuko umwanya ugiye utagaruka. Akabasaba rero ko bokwama bubahiriza umwanya mu byo bakora byose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yibukije izo ndongozi ko kuva kera abarundi bamye bagendera ibanga rifatiye ku kubaha Imana. Akabasaba nabo kugendera iryo banga bongere bicishe bugufi mu gutunganiriza neza bene gihugu. Igihugu cyubakiye ku Mana kuva kera na rimwe. Imana imwe rudende ari mu ijuru n'isi. Iryo banga turarigendera. Worigendera gute? Ari wewe wari umuntu w'incabwenge ugacuza mu bapfumu. Ibanga rya mbere ryatunze Burundi ni iryo jambo kutegera ko Imana ari yo segaba wa byose mu gihugu. Twicishe bugufi indongozi ubanze ubumwene gihugu hanyuma utumenye uti burya rero bankoreye umutwaro ukomeye wo kubatunganiriza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba izo ndongozi kandi kubungabunga itunga ry'igihugu kuko ari iry'abarundi bose bongere baricunge kuko ngo hari abantu bashaka kurihungabanya. Umenye itunga ry'igihugu ni rya twese. Aha iki kirimba rimwe wese avuga ati hajya n'iwanje umunsi twovyumva uko ukumva ko rijya barabara ari iry'iwawe ukumva ko bijya bitarari iry'iwawe umenye yuko aho uri hose ni wawe. Ndabwire hajya twe twaragize icitwa igitero cy'ubutunzi. Abo bantu bateye rero gushika ubu nta muntu arababona ati ni ende turakati. Ubuhinga bago babwiga ingene bogira ikindi gitero. Ibi byose rero muze murabicunga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba kandi yasavye izo ndongozi kugwanya akarenganyo umwe wese ahaherereye kugira batunganirize neza bene gihugu. Tugwanya akarenganyo rero kabisa. Musitanteri igerageza uburyo bwose komine yawe utembereye abantu bose usanga ariko baratwenga. Musitante waradutabaye uri mwiza uri ntore ivyo bari byiza cyane. Bavuga kujya mu ministeri n'umubyeyi abantu biwe batugiriye nabi ni bahora za kudutabara. Aho niho muzomenya ko murabana. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaboneye akaryo ko kwibutsa abashinga amateka ko bategerezwa kumviriza ibibazo by'abene gihugu babatoye kugira babaserukire vy'ukuri. Abashinga amateka vous êtes les représentants du peuple. Babatumye kubicarira mu kigobe. Iyo muticaye mu kigobe muri mu bene gihugu novuga mwebwe mwama muri bajya bene gihugu babatumye muri abibazo bafise hajya nabajya barenganywa bose nimwe muba mubiraba. Umushinga amateka aratabara bene gihugu kuko niwe ntumwa yabo najya ku mutumba hajya uvuka ni province watowemwo utegereza kumenya ingene ubuzima bw'abene gihugu bumeze kugira guje kuba defanda devant l'executive. Mu gusozera izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasavye indongozi kwama bagira imbona kazoza
y'ivyo barangura hamwe no kwama basuzuma ko biriko bigenda neza. Eric yarankunze twatugukengurukiye turabandanya n'amakuru twabateguriye inama shikiranganje yabaye kwa gatatu igenekerezo ry'indwi Ruheshi yarize yongera iremeza integuro y'itegeko rishira ku rutonde hubuzi bwa leta no kubaha amanota bikwiranye hamwe n'urwandiko rujanye n'ishirwa mu ngiro y'umugambi yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara mu bisata bigengwa n'amategeko byisangije kuko rero bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye umuntu ngo yategerezwa kuja mu kibanza bakwiranye kandi azi nico agiye gukora ndetse ngo n'imishahara igashingwa bivanye nuko ubuzi busumbana. Umugambi w'igihugu usubiramwo itunganywa ry'ubuzi bwa leta wemejwe mu mwaka wa 2012 warategekanije itondekwa ryiza ry'ubuzi bwa leta no kubaha amanota bikwiranye ubuzi bufise ico buhurirako bukaja mu mugwi umwe. Ico gikorwa gifise amahangiro abiri ariyo yayakurikira. Ihangiro rya mbere kwerekana neza ubuzi ubwo ari bwo ubumenyi busabwa ku kazi kose bene utwigora akazi kose gasaba kugira ngo umuntu aje mu kibanza bikwiranye kandi azi ico agiye gukora. Ihangiro rya kabiri kuraba ingene ubuzi busumbasumbana kugira ngo hashingwe imishahara bikwiranye. Iyo ntegurije rero gushira ku rutondo ubuzi bwa leta no kwerekana ingene busumbasumbana kwerekana ibikurikizwa mu gushira ku rutondo ubwo buzi n'ivyisungwa mu guhidunja canke amanota akazi kwerekana ibiva muri iryo tondekwa ry'ubuzi kubijanye n'urwandiko rujanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara mu bisata bigengwa n'amategeko byisangije ubwo rwandiko rwerekana ubusumbasumbane buri mu ishingwa ry'imishahara y'abakozi n'ingene baduga mu kazi ku mwaka rirekana kandi ubusumbasumbane buva ku iduga mu kazi ku mwaka ubusumbasumbane buva ku kugene baduzwa hamwe n'ubusumbasumbane buva ku burusho butandukanye. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo nibi bikurikira: kwandika neza umutwe w'iyo nteguro bikaboneka ko yerekeye ubuzi bwa leta. Ibisata bigengwa n'amategeko vyisangije be n'amashirahamwe ya leta asabwa gushira mu ngiro umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara hisunzwe uburyo bushasha bwo kuyiharura hafatiwe ku rupapuro rw'umutsindo n'akazi umuntu akora hanyuma babishikirize ababijejwe. Kuraba neza ko gushira ubuzi ku rutonde no kuha amanota vyakozwe neza kuko bidakozwe neza vyogaruka kandi kugarukana ubusumbasumbane mu mishahara. Gusubiramwo igitabo c'amategeko agenga amashirahamwe yigenga n'ayo leta ifisemwo imitahe kugira ngo ayo leta ifisemwo imitahe ashigwe ku rugero rumwe gutyo biheze vyorohe gukuraho ubusumbasumbane mu mishahara. Ariko mu kurindira ishirahamwe rivyipfuza rirashoboye kuba rirakoresha ubwo buryo bushasha bwo guharura imishahara. Amakuru twabateguriye arabandanya kuri wa gatandatu igenekezo rya 10 niho hatanguzwa icese isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe abana bakivuka gushika kwa bafise imyaka 7. Iryo sekeza rikazorangira ku igenekezo rya 13 kazoba ari ku munsi wa kabiri uno mwaka. Ibirori byo gutanguza iryo sekeza bikaba byatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri quartier yo mu Kamenge bita kuri so quartier mu gisagara ca Bujumbura. Mu ijambo giwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye akavuga ko ico gikorwa kizotuma ugwaruka rukurana amagara meza agasaba abavyeyi bafise abana kwitabirwa rucanje. Muri ivyo birori vyo gutanguza icese isekeza ryo gucandaga ingwara y'ubukangwe abana bakivuka kugeza ku bafise imyaka 7 umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida Sylvie Nzeyimana yashimiye abariko barafasha kugira iyo ndwara y'ubukangwe iranduranwe n'imizi aha mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari nawe yatanguje icese iryo sekeza yamenyesheje ko abana bose bakivuka gushika ku bafise imyaka 7 begwa n'iryo sekeza. Turi hano kugira ngo dutanguze icese ku rwego rw'igihugu isekeza ryo gukingira indwara y'ubukangwe aho hagiye gutunganywa ibikorwa byo gucandaga abana bose atawusigaye inyuma duhereye ku kivuka aho bamwe bavuga ngo
umwaka ubusa nta mwaka w'ubusa ubaho je ku bwanje novuga umunsi wa mbere umwana avukiyeko gushika ku myaka 7 iryo sekeza rero tugira dutanga uducese kuri uno munsi ritunganijwe mu bice bitatu kandi tukaba twese abavyeyi duhamagariwe gucandagisha ibibondo atanumwe asigaye inyuma naco gituma natumye kuzana abana banje ngaha kugira ngo ndabahe akarorero mubone ko iryo sekeza ryo gucandagisha ibibondo natwe turishigikiye nk'umuryango wacu. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu yanasavye abarundi bose kwitabira iryo sekeza kugira bafashe mu ntumbero yo kugira ntagire uzosubira kwandura iyo ndwara. Nk'abarundi b'umutima uruhara dusabwa no kwitabira rino sekeza no gufasha gukurikirana kugira ngo ntihagire umwana n'umwe asigara adacandazwe duhereye ku bakivuka nk'uko twabivuze gushika ku myaka 7 nk'uko bitegekanijwe aho natwe tukazoba dufashije mu guhagarika iyi ndwara no kurinda ko hagira uwundi mwana yongera kugira ingaruka ivuye ku ndwara y'ubukangwe. Mwomenya rero ko iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa 10 Ruheshi rikazorangira ku igenekerezo rya 13 Ruheshi 2023. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Uwo mwaka nzokara ndababwiye kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara abadashaka gukora batuviremwo twebwe twikorere twe dushaka gukora mugabe ibinebwe turavyasa bazokwanga kubikora basange nabikoze ko babaye ibinebwe arije muca mubaza sivyo agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare bagaca bavuga ngo ni neva taca amazi nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Isaha imwe y'ijoro irenze ku 43 hano muri studio turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'indero. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro barandagiye Omer asaba abajejwe indero n'abajejwe intwaro muri iyo ntara gufatikanya mu guhimiriza abana n'abavyeyi babo kumva akamaro k'ishure. Ni mu gihe hacibonekeza abana baheba ishure kumvo zitandukanye akavuga kandi abavyeyi babo gasanga ntibabinezwe akamenyesha ko gushira hamwe inguvu bizotuma rero iyo ngeso igabanuka. Mu ntara ya Mwaro hariho abana baheba amashuri kumvo zitandukanye, hariho abaheba amashuri kubera ingwara, abana babigeme baheba amashuri kubera inda z'indaro, hariho n'abaheba amashuri kubera ubukene buri mu miryango ugasanga birukiye ibisagara bagiye guca amahera, kumbure hariho abaheba ishuri kubera ugushaka kuke ibyo twita desinteressement, ugasanga bavuga yuko bakuru babo nabo nyine bahejeje amashuri benshi badafise akazi arabashomeri, ugasanga bavuga ngo nta kamaro ko kwiga kubera nabize nta kazi bafise. Ivyo biribonekeza mu ntara ya Mwaro. Icokorwa nuko twofatikanya bakora mu gisata c'indero baba abajejwe intwaro guhera ku rwego rwo hasi ku mitumba no mu makomine no gushika mu ntara, twobandanya twumvisha akamaro k'ishuri abavyeyi n'ibibondo. Tukiri mu gisata c'indero abanyeshuri biga kuri kaminuza mpuzamakungu Equateur mu Gifaransa biga mu rurimi rw'icongereza barashima ko urwo rurimi bigamwo rubafasha mu buzima bwa misi yose na rijya Burundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ahanini ukoresha ururimi rw'icongereza. Bakavuga ariko ko bagitangura kwiga urwo rurimi rubagora ngo kuko benshi baciga mu mashure yisumbuye biga hanini mu rurimi rw'igifaransa. Uvugira iyo kaminuza Ige Runiga bahagaze akavuga ko ihangiro bihaye ari uko buri munyeshure wese ashobora kuganira mu rurimi rw'icongereza babigishamwo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Juvenal Barenga. Kuko ubwa mbere tugishika twakubwiye ko byatugoye kugira umuntu nakubwiye ati hitamo ikibazo kimwe wowe ko utabyumvishije ugacukurutura byose ukabikora. Wo numwe mu banyeshure biga kuri kaminuza mpuzamakungu yitiriwe Equateur. Abo banyeshure twaganiriye bashima ko kwiga mu congereza ko bafitiye akamaro kanini kuko bashobora gutahura ubwo rurimi mu bikorwa byabo bya misi yose. Novuga yuko iyi university je niga ko mbona kumenga no nsumbije abandi kwereye ko
nga icyo nshoboye mu cyongereza uno munsi nuko nshobora gutahura ijambo umuntu ashobora kuvuga ntabwo nshobora gutahura byose mu Rwanda ashobora kugana nk'ubutumwa nshobora kuronka mu byo ariko arambwira azi akarusho no narabonye ngaha kuri ino shure nuko usanga ngaha turi abanyeshuri batandukanye tuvuye mu mihingo itandukanye abanyarwanda abakongomani abanigeriya abarundi benshi batandukanye kandi ukuntu tuba twavuye ahantu hatandukanye usanga urugero rw'icongereza tuba tuzi ruba rurutana Igeru Nigabahagaze avugira iyo kaminuza amenyesha ko bashimishwa nuko ihangiro bari bihaye yuko abahize bashobora gukoresha icongereza nyarirya Uburundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko barishitseko ubwa mbere niteka ku gihugu kuko tukishinga kaminuza twabona bitaza koroha kuko yasa nk'iya mbere ishitse mu Burundi bigisha mu rurimi atakuvanga n'izindi ndimi nukuri aho tugejeje turamaze kubona yuko arakunguka ku gihugu na twebwe ubwacu kuko aya mabanki yo mu karere amashirahamwe mpuzamakungu yose usanga abana bacu twaramuye hafi ya bose ariyo bari n'abatari mwayo mashirahamwe usanga bikorera ibyabo twayizanye dufise ihangiro yuko ta murundi n'umwe yoba adashoboye kwihagara ko muri bw'icongereza mu bintu bitandukanye none ubu turamaze kubona yuko umusaruro uteye igomwe abo banyeshure bakavuga ariko ko bagishika bibagora gutahura icongereza nyarya benshi baba bize mu mashure yisumbuye mu rurimi rw'igifaransa ariko ko baza baramenyera buke buke hanyuma rero twe natwe ingorane ntizobura kubera yuko ubwishiko bwa mbere ntushobora kubitahura mu cyongereza ntaco ubuzisha n'ikindi akandi karusho nako kaba karimo k'igiswahili ashobora kuba atana kimuzi mu byo birimi byose bakoresha ngahanye ntubuzi icongereza ntubuzi n'igiswahili wavugira iyo kaminuza aremeza ko abo banyeshuri bagishika bagire ingorane gukoresha ugo rurimi rw'icongereza kuko benshi baba bize mu gifaransa akavuga ko baciye bafata ingingo yuko amasaha abiri ya mbere abo banyeshuri bashasha bategerezwa kwiga bose icongereza kugira ngo bamenyere kukivuga no kugikoresha utugorane kenshi twagiye turahaba wasanga nk'abarimu twabazaniye atari umwe ashoboye kuvuga mu rurimi kavukire rwacu rw'ikirundi ugasanga utaramenya ururimi vyamufata umwanya munini kumenya akitahura ugasanga n'ibintu bitoroshe ivyo byose rero byari ibintu byasa n'ibiduhungabanya mugabo tuca turahindura umukenyuro dufata yuko umunyeshuri wese mushasha abanza mu ishuri ry'icongereza kuva mu gitondo amasaha abiri ya mbere be kwinjira mu bindi vyigwa kugira ngo ashobore gushika kwihangiro atangorana agize haba mu ishuri haba mu kuvuga Tubibutse ko iyo kaminuza mpuzamakungu yitiriwe Equateri yatanguye gukora mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2014. Juvenal Barenga tukatugukengurukiye inkuru ya nyuma y'ano makuru imiteguro y'ima ryo mu mwonga irikigenda neza mu ntara ya Ruyigi ibyo bishikirizwa n'umuyobozi w'ibiro by'ibidukikije hurimye n'ubworozi muri yo ntara Simuzeye Renova ahamenyesha ko abahejeje kwimbura ivyimburwa vy'impeshi baca barima mu myonga Simuzeye Renova akavuga ko babandanye rero bahimiriza abarimyi kurima mu myonga bijanye n'itegura ry'irima ry'ici tureko turitegura kuko murabona imvura yaramaze gucika ubu rero abarimyi bariko baraja mu myonga tuguma duhimiriza kandi uretse guhimiriza n'abarimyi basanzwe babona ko muri iki gihe inyuma yo kwimbura iby'impeshi bategerezwa guca bashwara imyonga kugira bazoronka umwimbu usahiriza uwo barose ku mpeshi rero benshi bariko barasarura ivyeze anovuga ibiharage n'umuceri n'ibindi biterwa biba vyeze muri iki gihe ariko mu mwonga yahatari mu muceri baratanguye gutera izindi mbuto zijanye no kurima mu mwonga abandi bariko barasarura imiceri baca bagira ko barima ni hano tuzoza n'amakuru twabateguriye ariko nk'abadufatiye mu nzira mu dukunde tubasubiremwo bikuru byari biyagize abajejwe amabanga y'igihugu bashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu basabwa gukunda igihugu no kwirinda gusesagura itunga ryacu ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri wa gatanu mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu yari yabatunganirije mwavyumvise inama shikiranganje yabaye ku wa gatatu igenekezo rya Ruheshi yarizongera iremeza integuro y'itegeko rishiraho urutonde bw'ubuzi bwa leta no kubaha amanota bikwiranye hamwe n'urwandiko rujanye n'icigwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara mu bisata bigengwa n'amategeko byisangije
nayo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 10 niho hatanguzwa icesi isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe abana bakivuka gushika ku bana b'imyaka 7 iyo sekeza rikaba rizorangira igenekerezo rya 13 ruheshi uno mwaka. Ibirori byo gutanguza iryo sekeza bikaba byatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye muri quartier mu Kamenge bita so quartier aha mu gisagara ca Bujumbura. Mu ijambo ryiwe rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu agasaba ko abavyeyi bo kwitabira iryo sekeza. Mu gisata c'indero twabwiye yuko abana baheba amashure mu ntara ya Mwaro umuyobozi w'indero muri iyo ntara Omere Barandagiye asaba abajejwe intwaro n'abajejwe inyigisho gukorera hamwe kugira ngo ico kibazo c'abana b'amashure kigabanuke narijya abavyeyi bamwe batanguye kudebukirwa. Ni haro inshuti bagenzi sozo n'amakuru twabateguriye ndabakengukire gose mwe mwakurikiye kuva agitangura. Shimire kandi na Nadia Shimira Imana yafashije mu hinga bw'ivyuma ano makuru mwashikijwe na Vision Rupiya nkayifuriza kugira ijoro ryiza murarahajyana.